avuze halte troisième manda yonyene yohava asanga yihenze atabanje kuvuga ingene ico gihe cari kimeze. Halte au troisième manda yaje ikurikira igihe kigoye cari kiriho kuva muri 2012. Ndabibutse ko mu kwezi kwa mbere muri 2012 Perezida Nkurunziza ariho yamenyesheje ko yari afise umugambi wo guhindura kugira ngo impinyanyuro mu ibwirizwa shingiro. Hanyuma haraca indwi zibiri ata abantu na bamwe bagize icyo bavuga kuri uwo mugambi wiwe, niho haciye izo ndwi zibiri numva muri radiyo televiziyo y'igihugu RTNB bampamagara. Icyo gihe nari ndongoye urunani rw'amashyirahamwe yigenga Force, barambaza ko ataco novuga ku mugambi w'umukuru w'igihugu wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Nkivyumvise naratangaye kubera ko muri RTNB societe civile nta jambo bayiha, byari ibintu bishika gake cyane. Ndabasubizamo nti vy'ukuri mushaka ko mvuga kuri ico kintu? Batego naratinya mbere ko bashobora kuza guhindura ivyo navuze. Ca mpamagara ibinyamakuru navyo vyigenga ko vyo bariho biri, ca ndamenyesha ko muri Afrika tumenyereye ko abakuru b'ibihugu bahindura ibwirizwa shingiro kenshi iyo bari mu kiringo ca kabiri, bakaba batari kuriwe gukora ica gatatu, bakaba bashaka gukuraho mu ibwirizwa shingiro ibibabuza kwitoza ubugira gatatu. Ca ndagira ko nti hamwe umugambi woba ari uwo kuri Perezida Nkurunziza, ivyo bintu bizokwegera ibara igihugu. Burya nsanga jewe nyene ndatanguje ikiganiro kinini kijanye n'ivy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Haraciye amezi atari make ico kiganiro kiguma kigaruka mu bimenyeshamakuru, baguma bigaruka ko abantu batari bake baragira ico babivuzeko. Imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi iravyiyamiriza, ayandi mashyirahamwe atandukanye aravyiyamiriza. Birabandanya kugeza aho mu kwezi kw'icumi muri 2013 nimba ntibeshe, inama shikiranganje imenyesha ko yahejeje kwiga itegeko ibijyanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Turanatangara ingene ibintu nk'ivyo vyakozwe bitamenyeshejwe abarundi ngo abantu bagire ico bivuze ko ari benshi ivyo bagomba guhindura. Ico gihe bashaka guhindura ingingo zirenga 80 mu ibwirizwa shingiro ata wundi muntu n'umwe babajije. Babirungika mu nama nshingamateka. Umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Pio Ntavyo hanyuma arafatanya n'uwararongoye inama nkenguzamateka, baheza batumako abo mashyirahamwe yigenga, abo mu mashengero, abo mu migambwe. Dukoranira mu Kigobe tugira ico tubivuze ko twese turahuriza ko tudashaka ko ibwirizwa shingiro rihindurwa mu ntumbero yo kuzana ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ariko ibwirizwa shingiro ibyo kugiga birabandanya muri 2014, mbere inama nshingamateka iravyanga. Nkurunziza abaraneshejwe ijya mbere mu nama nshingamateka yari yigabira, yafisemwe abashingamateka benshi cyane. Niho ibintu rero byateye bikomera gushikaho mu kwezi kw'icumi na rimwe 2014 abasirikare b'abagenerale bavuye muri CNDD-FDD, ni ukuvuga abantu begereye Nkurunziza, nabo berekana ko badashyigikiye ikiringo ca gatatu. Nkurunziza kugira aborohereze abaryohere, ahitamwo gukura abagenerale babiri bari bankwa cyane mu gihugu, yari General Adolphe Nshimirimana na General Arengiyome Bunyoni. Bamwe muri aba bagenerale abumvisha ko ashobora kubaha ibiti nabo bakagira ico baronse. Ariko ibintu ntivyahagaze, hagumye hariho benshi cyane berekana ko batembera ikiringo ca gatatu. Abantu baribuka mu kwezi kw'icumi na kabiri Musenyeri mukuru w'Igitega Simoni Ntamwana aho yari kwagirisha inama ugwaruka muri paruwasi ya Murayi, aravuga ati ntibirekuwe ko umuntu aza kwiha ibiringo atari kuriwe, muri ico gihe yoba agombye kutugira baja. Aravuga ati nta muntu n'umwe akwiye kugira umuja mugenzi we. Tuja duhera ngaho twese abiyamiriza ikiringo ca gatatu, twakira iryo jambo rya Musenyeri mukuru nk'umuntu yubashwe cyane mu gihugu, tugira tuti twebwe ntiturabaja. Niho havuye icivugo twagumye tugendera ko, aho twagira tuti sindumuja. Ni ukuvuga umurundi wese ariko aravuga ati jewe sindumuja, nta muntu n'umwe ashobora kungira umuja, naho yoba ari umutegetsi akomeye gute, uburenganzira bwanje buteza kubahirizwa n'amategeko y'igihugu bose bateza kuyagenderako. Mu kwezi kwa mbere 2015 niho rero amashyirahamwe yigenga ashika arenga amajana 3 yaciye yandikira umukuru w'igihugu, aramumenyesha ko ahirahiye akagira ikiringo ca gatatu ko tuzohamagara abanyagihugu kuvyiyamiriza. Twongera turavuga ko dutanguje runo runani halte au troisième manda. Sinzi ko umuntu yovuga mu Kirundi ati hagarika ikiringo ca gatatu. Inyuma yacu mu kwa kabiri umukuru w'iperereza kwa Petero Nkurunziza yari General Godefroid Niyombare
aha urwandiko umukuru w'igihugu, amwereka amatohoza yari yakoze, aramwereka ingaruka z'ikiringo cya gatatu, ko kizoba ikiringo cica igihugu kandi kizotuma igihugu mu makungu kidasubira kugira ijambo, ibihugu bikagiharira ivomo. Uwo mukuru w'iperereza muribuka ko yaciye akurwa ubwo nyene. Mu kwezi kwa gatatu, abategetsi batari bake muri CNDD-FDD nabo nyene barandikira umukuru w'igihugu ko badashyigikiye ikiringo cya gatatu ko kije gukwega ibara, baca birukanwa mu mugambwe bitwa abafrondeur. Mu kwezi kwa kane rero niho umukuru w'igihugu we nyene ahava akamenyesha ko agiye kwitoza ubwa gatatu. Bukeye nk'uko twari twarabivuze, ca duhamagara abanyagihugu kwiyamiriza ivyo bintu, bica biba gutyo. Mu kiringo c'amezi abiri abanyagihugu bari mw'ibarabara biyamiriza ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza, nawe ahitamwo gukoresha inguvu, kubarasa, kubica kugira ngo ashikire ivyo yari yipfuza. Mbega imbere yaho turetse ibyo byo guhonyanga ibwirizwa shingiro, umutwe w'amategeko agenga igihugu, mbega imbere yaho iby'agaterekazira muntu byari byifashe gute mu bishobora kuba byaratumye abantu babona yuko hageze yuko bihinduka? Iki ni ikibazo gihambaye cyane. Iyo wumvirije abantu nka twebwe mu mashyirahamwe yigenga, mu migambwe, mu masengero, n'abandi batari bake, wasanga tuvuga amategeko, twavuga ko twanse ko ahonyora ibwirizwa shingiro, twavuga ko twanse ko ahonyora amasezerano y'Arusha yagarukanye amahoro mu Burundi. Ariko wumvirije abanyagihugu bari mu myiyerekano, bobo ntibavuga ivyo twebwe twavuga. Bo bavuga akarenganyo, mbere ukumva bafite indirimbo zivuga ngo Nkurunziza azogira he, barondera ubutungane. Ahandi ukumva bafise ibibazo by'ubukene, ubukene bwari butera bukomera cyane mu gihugu, bakumva ko bakeneye ko intwari ihinduka, hakaza uwundi mukuru w'igihugu yobatunganiriza. Rero mumbaje muti nk'iby'agaterekazina muntu byari bimeze gute? Kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi muri 2005, twagumye tubona iby'agaterekazina muntu bigenda vyunyuka umwaka inyuma y'uwundi, ikiringo inyuma y'ikindi. Nko mu kiringo cya mbere cya Nkurunziza, kuva muri 2005 gushika muri 2010, hari abantu bagiye baricwa, hari abantu baribuka nk'akarorero, mvuze akarorero kamwe, abanywanyi ba FNL hari i Muyinga batawe mu Ruvubu. Hari abantu bapfungirwa ubusa batari bake, hari igandagurwa rya Ernest Manirumva yari cegera c'umukuru wa Oricom, hari kugerageza kugara amashyirahamwe yigenga, hariho ibintu gupfunga abamenyesha amakuru. Byaraboneka ko ari ibintu bibi cyane, ariko atowe irya kabiri ho bica birunyuka. Turagomba kuvuga tuti bamwe bati mu kiringo cya mbere yoba yishe amacumi cyangwa amajana, ariko tugeze mu kiringo cya kabiri hagati ya 2010 na 2015 ibara ryaraguye, hamwe haduka bimwe byitwa safisha, hamwe abantu baguma bicwa buri mwanya. Muribuka ifungwa rya Petero Karaveri Mbonimpa, ariko yerekana ingene imbonerakure ariko zigishwa ibya gisirikare muri Kongo. Ni ukuvuga ikiringo cya kabiri harishwe abashobora kuba ari ibihumbi. Rero abanyagihugu bagira bati ese tworonka amatora hakaza uwundi mukuru w'igihugu, ko uyu tugize Imana akaba arangije ibiringo vyiwe, reka turebe ko twotora uwundi aduhindurira ingene igihugu kimerewe, ibintu bibe vyiza. Ikibabaje nuko ibyo abanyagihugu batinye nivyo vyaciye biba. Ikiringo yacihaye ku nguvu, cahitamwo kwica gose kurusha uko vyari bimeze, haduka ivyaha vy'akataraboneka tutari bwigere tubona mu myaka y'imbere, nk'ivyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Ico novuga ca mbere ngira canatangaje ubutegetsi bwa Nkurunziza, nuko kubona amaze gukora ibishoboka byose ngo atunumye, yasanze twabandanije gukora mbere ngira kurusha no ku rugero twariko tukiri mu Burundi. Imwe mu ntumbero mu migambi ihambaye yari afise mu kiringo cya gatatu, kwari ugufuta imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi, kwari ugufuta amaradiyo no gufuta societe civile. Rero mu ngingo yagiye arafata byaribonekeje, nko ku ruhande rwa societe civile n'amaradiyo, amashyirahamwe makuru makuru aharanira agaterekazina muntu yarafuswe mu gihugu. Amaradiyo yigenga makuru makuru nayo nyene arugagwa, araturirwa. Aza gutangara rero inyuma asanze abantu barahunze, iyo bageze basubira kwitunganya gushasha, nk'amashyirahamwe yigenga arakora ku rugero je mbona ko rusumba ko twakora ko tukiri mu Burundi.
amaradiyo arabandanya gukora, ijwi ry'abarundi rirabandanya gusohoka nk'uko byari bimeze, amaradiyo yigenga akiri mu gihugu. Rero ku ruhande rwacu nko muri societe civile dufate nko kuri Fokode, icyo twakoze kwabaye guhindura imigambi ibyo twahora dukorerako. Ibyo twakora mu Burundi si byo Fokode igikora uyu mwanya turi hanze mu buhungiro. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa kane niho twahita dutanguza iri sekeza twita ndondeza ryo gukurikirana abantu bagenda barafatwa n'ubutegetsi mu nyuma tukabura irengero ryabo, kurwanya ibi mu gifaransa bita disparition forcée. Umbajije uti mbega ishyirahamwe sekeza ndondeza ryoba ryashoboye gushika ku biki? Kenshi abantu baratubaza bati mumaze kumenya abantu bangahe banyurujwe babuzwe irengero, les victimes de disparition forcée. Nko mu biharuro twe dufise amakuru tumaze kuronka ibyo dutohoza ko turafise abantu bashika 400 banyurujwe n'ubutegetsi n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero. Ariko icyo novuga gihambaye ndondeza yashyitseko ntabwo ari uko kumenya cyane cyane abanyurujwe, ahubwo ku ruhande rumwe nuko gushobora kwinjizamwo mu maraporo asohoka kubwira abarundi bakamenya ko ico kintu cyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero kibaho. Ugiye ukaraba nk'amaraporo y'agateka na muntu y'imbere yaho mu kwa kane 2016 ntawuza kuronka ico ca disparition forcée, nta kirimo. Ariko tumaze gukora isekeza ndondeza, nta na bamwe bavuga iby'agateka na muntu ngo bareke kuvuga ibijyanye na disparition forcée, ibijyanye no kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Na leta irabivuga ikanka kuvyemera, ariko irakoresha ayo majambo kuva dutanguye kuyakoresha. Nuvuga ko iyo ari imwe mu ntambwe ndondeza yashyitseko. Ikigira kabiri nuvuga gihambaye nuko n'abanyuruza abantu uyu munsi bumva ko hariho ijisho riri hejuru yabo. Turafise amakuru menshi y'abakozi b'iperereza n'abandi iyo batumwe kunyuruza abantu cyangwa gukora ayandi mabi, usanga bavuga ngo none ni igiki kiza kutwereka ko muri ndondeza ba Pacifique Ninahazwe n'abandi bataza kubimenya ko ari twebwe twakoze ico kintu. Ukabona imbere banyuruza abantu babakura mu mihani wabo, imiryango ibona, ababikora ntibinyegeza, babakura mu mabarabara, abantu bose barorera. Ariko muri kino gihe harabamwo akantu ko kunyegeza, ababikora bagashaka kutamenyekana ko ari bo babikoze. Ivyo byose vyavuye ku gitsure cya ndondeza, kuko batinya ko tuca tubashyira habona ko ari bo bakoze ibara. Icya gatatu novuga gihambaye kurusha ivyo byose nabo twakijije banyurujwe. Abo rero ibitigiri byacu biravuga cyane abanyurujwe bakabugwa irengero, ariko amaraporo yacu ntavuga abagiye barakira nabo kubera ko ndondeza yatabaje hakiri kare. Abo rero nibo benshi cyane, bo nibaza ko bari mu bihumbi. Abantu batwandikira bati buriya warakoze bikomeye, igihe bari bamfashe bantwaye tukiriko turanagenda, ubwo nyene abantwaye bake baronka telefone babwire bati erega bya bintu biramenyekanye, uyu muntu ntimumwice ahubwo ce mumutwara ku biro by'iperereza abari hapfungirwa. Ni benshi batubwiye ko bakatiye mu nzira bamaze kugera mu bibanza bagira bikigwemo canke bari mu nzira batwara aho bagiye kubicira. Aha noba nk'akarero gatoyi ka nyuma k'ejo bundi, umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Sandra Muhoza igihe afatwa, amaze gufatwa yarabwiwe neza ko aza kwicwa. Utwara iperereza Ngozi yaramubwiye ko umugambi uhari ari uko bategerezwa kumwica. Iryo joro ajya no kumuraza mu yindi komine, mu gaco k'iyindi komine, atinya ko mu mwaka mw'ijoro ngo bamwice mw'ijoro nyene. Ariko kubera ko twabimenye hakiri kare cyane, kubera ko twabibwiwe kandi nawe agenda avuze abamuhamagaye, byaramukijije. Turanahamagara bamwe mu bategetsi, tugira Imana biragera kure, uyu muntu arakira. Rero dufise benshi cyane bameze gutyo bakize kubera ndondeza. Mu kurangiza naho nogira nti notera intego bwa mbere abo dusangiye ibanga, mu mashyirahamwe yigenga bubakwa kubandanya bakora kuri bino bibazo, amaradiyo uruhara mukora ni kuri ntihagire abantu bacika intege. Ibintu mukora ni iby'agaciro kanini, bitabara benshi, bituma abarundi baguma bumva ko bafise aho bashobora gucisha ijwi ryabo. Abandi nobwira n'abarundi bonyene kuva muri 2015 naho na wa nkuru nziza yahavuye apfa, nta cyahindutse. Akarenganyo kari mu Burundi, totezwa riri ku barundi, ni ibintu biteye ubwoba, ariko ntibacike intege, babandanye babeho bahagarare, kandi twese tubandanye gukora ibishoboka byose kugira turwanye kano karenganyo
n'intwaro y'urutugu iri mu Burundi.